83. I see 83. Ndabona ibiharuro bibiri bihereza. Ndabona 27. I see the two last numbers are 27. 61. Mbona 83. Ndabona igiharuro gatatu ariko simo n'igihereza. I see 3 but I don't see the other one. Ariko iki giharuro giherezwa. Ni 27. The same number is ended by 27. Imana irikiravuga ngo uyu muntu. God is saying this person. Ava ahantu bita Muyinga. He's from Muyinga. She have a problem. There is an infection. Hari infection. Ndabona uyu muntu. I see this person afise ibintu by'amameshe mu mutwe. Having some hair in her head. Tressed hair. Umuntu yitwa Ndayisenga. Her name is Ndayisenga. 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 Ndayisenga Esperance. Ndayisenga Esperance. Who? Ari he? I see 61. Ndabona 61. 83. 83. Where is she? Ari he? Ndabona Imana imwibutse. I see God remembering her. Ndabona Imana imutabaye. I see God redeeming her. Ndabona asubira inyuma afise umunezero w'ikibondo. I see going back with ndabona hari ikintu Imana iriko irakora mu nda yiwe. Ndabona hari ingwara zitanu agiye gukira. There were 5 sicknesses that's going to be healed from. Microphone. Mwe microphone. Munyarutse ndihuta. Come fast, I'm rushing. Ndumva hari ibintu bitanguye gukoreka There are umwanya. things starting happening here right Witege now. igitangaza mu mwanya. There is a miracles happening in a while. Hallelujah. Mako suba kata. Emaho subra kayamano. Aya bahate. Nimero za telefoni ni zingahe? 61. Set. Subiramo. Repeat. 61 83 79 27. My God. Mana yanje. My God. Mana yanje. Yes. Ego. Yeah. Ego. Uranzi jewe. Do you know me? Nubwa mbere umbonye. It's your first time to see me, yes. Mvugane nawe. May I speak with you? Imana irikirambira ngo. God is telling me that urugo rwawe rwari rugiye gusambuka inyuma y'amezi abiri. You were about to divorce in 2 months. Kubera impamvu iye. Because of which reason? Umugabo wawe ararushe. Your husband is tired. Umugabo wawe ararushe. Your husband is tired. Amaze igihe yibaza. It has been long man wondering. Nibiki byashikiye umugore wanjye. What has happened to my wife? Ndabona mu rugo rwawe. I see in your family. Habuze ikintu bita amahoro. In your home it's peace. Kuguruvyaro. Because of descendants or children issue. Amen. Amen. Mani irikirambira ngo. God is telling me that hari imbaraga z'umurozi. there is a power of a sorcerer ziri hejuru yiwe. that is upon you. Muntu yamuroze afise imyaka 17. Somebody who sorcerer was Nico gihe bamutwara impuzu yo munsi. where he was taken his underwear. Umva. Listen. Witwa nde? Esperance. Maya bahate karaba. Uvahe. Where are you from? Muyinga he. Muyinga Center. Hallelujah.
Hallelujah. ndatangaza icyubahiro cy'Imana mu makomine no mu province yayo. I declare the glory of God in your community. Ndumva hari ijambo ry'Imana ariko riravuga ngo uyu mugoroba ndaje gukorana n'abantu bari ngaha. Mwabakozi b'Imana mwe. Ndabona rivoro, ndabona urundi rugezo rw'ubuhanuzi. Mugiye kwinjira mu rwego rwo hejuru. On a high level. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Umurizi ibitangaza. Listen miracle. Imana irikirambira ngo God is telling me that Satani yari karamwongorera. The devil was whispering to her. Ati none kumenga bugiye kwira. It's like you are going to. Kandi uza gutaha kure. It's gonna be night where you go far. Mwe mikro. Give her microphone. Bwari bugiye kwira se. It was to be night. Eh? Hallelujah. Hallelujah. Umwana kubwira igitangaza Imana icyavuga. Listen what God is saying right now. Ndiko numva Imana imbwira ngo God is telling me that yoba yaripfuje kubana natwe umunsi wa mbere. She had decided to be with us on the first day. Biranga. It couldn't be possible. Munsi wa kabiri. Or yesterday, the second day, ndabona imifuko. I see some sacks. Ndabona ibintu bisanzaje biva mu mufuko. I see things being splashed from the sack. Ndabona harimo ibitoki ubudutu. I see some dry cassava. Hello. Hello. Ndumva hagiye gutangura ikintu kimwe. Something must start right now. Kobrositaya. Hallelujah! Hallelujah! Sinari bwigisha ariko nagiye gutangura. But now I'm gonna teach. I didn't start here. Sinari bwigisha ariko ndumva ari ibintu bigiye Now gutangura. things must start right now tonight. Gira Imana ngo ugendera abandi nanjye Tell God as you visit, don't forget about myself. Gira Imana ngo ugendera abandi Tell God nanjye as you visit us, don't forget myself. Gira Imana ngo nanjye nakeneye unkoreko. God, I need that to touch me. Gira Imana Gira Imana ngo nakeneye unkoreko. Tell God I need to touch me, Lord. Gira Imana ngo nakeneye unkoreko. I need to touch me, Lord. Take it now, Jesus. Come out. Take care, Mr. Muvemo. Soka. Diamond. Get out, demon. Soka. Get out faster. Soka. Leave. Sina Yesu. Get out. Sina Yesu. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Let me speak to this young lady. I sense an atmosphere opened up. Prophets who are here, let me ask you to be connected. Something that's going to happen in the country of Burundi. To know that you have a God. Lady, cry no more. Christ has remembered you. Esperance is your name. Hope. Esperanza. All people, what's that which hurts in your life? When you walk, people touch on your womb saying you have not got nothing. Then you are very sorrowful in your heart. Let me declare you September. You wouldn't have been with your husband. That's the very month God has redeemed you. Let me tell you. God is telling me that it has been 4 years unable to deliver. Give her a microphone. Protocol. Nobody can hold his microphone by himself. Amen. Amen. God is saying that it's now 4 years you were married.
cyane. Niyo nyene. It's 4 years, yes. Imana ikiravuga ngo God is saying that wagomba kumanuka hari umuntu w'umugenzi yaguhaye invitation. you were to come after you got an invitation from a friend. Ariko umunsi wa mbere But the first day, bisa nkuko wabuze imodoka. it's like you missed the bus. Ntiwaza. You didn't come. Ego. Imana ikirambwa ngo umunsi wa kabiri God is saying the second day, waramanutse umanukana imizigo you came with ariko naho like, nyene urateba ushika nk'aya mango ntiwari ndabona hasa nk'uko nyene ari ushitse. Ego narabuze umuntu aza kuyitora ngo nce nsahana. you came with luggages, but you came later, wishing about these times you couldn't come here, and she Hallelujah. approved. Hallelujah. Hallelujah. Itariki zitandatu On 6th z'ukwezi kwa kane of April uyu mwaka this year, wagwaye ingwara you were sick, abaganga bose barabura icyo ugwaye. and doctors couldn't find where we were sick from. Ego. Imana ikirambwira ngo God is telling me that ufise ingwara zitanu mu mubiri you have 5 diseases in nta your, muganga your n'umwe flesh. arigera ashobora kuzivura. No doctor has ever treated them. Hallelujah. Hallelujah. Ariko ndumva ngo kubwo kumanuka gusa But for coming just here, hari umuntu there is somebody Imana iriko iravuga God is speaking about ari mu Kamenge. who is in Kamenge. Ndabona Twinyoni I see Twinyoni, this 10th venue, 410 4th 10. ndabona uyu muntu I see that person arose umugisha kubw'uyu mukobwa. having blessings because of this person. Ninde vuga cyane. Amen. Umukobwa wo mu Kamenge niwe yampaye nimero yanyu. Ni nawe yahambwiye hano. Acampa nimero yanyu. She's the Yeah. one. She's a girl from Kamenge. She Abba. told me about it and gave the number, same number of yours. Ucu wamanuka i Bujumbura Niwe wamanutse uyu munsi ejo. ndamanukiye. Umva rero Imana listen. ikirambwira ngo God is saying that kubwo kwitanga for the ukwezi commitment, kw'icyenda nico gihe wotandukanye n'umugabo wawe. September was the Ariko month of ukwezi divorce. kw'icyenda nico But gihe Imana iguha September is iguha the time gusaba God can redeem you. komera Imana amashyi menshi. Give a hand to God. Komera Imana amashyi menshi. Give a hand to God. Wakira gukira. Receive your Imana healing. ikiravuga ngo ugiye kubyara umwana w'umuhungu. God say you're gonna get a baby boy. Mwana w'umuhungu uzomwite Daniyeli. Name him after Daniel. Mpa Bibiliya. Please give me a Bible. Give me the Bible. Nta please. Bibiliya. Umushitsi bantu mututamenyeranye. A guest whom we're Bacaba not ngo used. uri apotre. You're gonna say you're an apostle. Uri umushitsi. Are you a guest? Read. nk'uko ijuru rigera hejuru cyane n'ibwina hakagera kure uku ni ku mutima w'abami udaserangurika. As heavens are higher and the earth down, so is the heart of king. It cannot be discerned at all. Or search Hallelujah. it. I would explain this word to you because time is rushing. Hallelujah. Hallelujah. Umva ndakubwire. Listen. Ni ryari wabuze impuzu? When did you lack a cloth? Ndabyibuka. I don't remember. Sindabyibuka igihe nayiburiye. I don't remember when I lacked it. Umutima wawe. Your Hari heart, ikintu kiko kira. it is something pumping. The heart is pulsing higher. Imana ikibira ngo God is saying, mutabare hakiri kare. redeem Kuko Satani her. ariko aramubwira ngo But the devil sohoka. is saying, run away. Burije. It's time to go. Now, my God, my Lord, my God. Mana yanje. Hari bisi zavuye mu Kanyosha. Are there buses from Kanyosha? Hariho bisi mwarungitse mu Kanyosha. Did you send a bus in Kanyosha? Committee? Hariho bisi zija mu Did you Kanyosha. send a bus in Kanyosha? Abantu bava mu Kanyosha ni bande? You're from Kanyosha, where are you? Benigne arataha uyu munsi. Benigne urataha. Benny, are you going back there? Uyu mukobwa namuguhaye umujane mu.
Imana ikiyavuga ngo God is saying, ndiko ndabona mpagaze mu kanyosha I stand in the Kanyosha. ryabarabara ndaza kugibuka I don't remember the ryabarabara ndaza streets. kugibuka Will I remember the streets? nuko nyene kwa ntawumenyereye No. I'm not used to Kanyosha streets. Hallelujah. Hallelujah! That's a Ramuri kiganza mu prophetic. bego akiri kibondo cy'umuhungu witwa Stretch your Daniel. hand, say, receive a baby girl. His name is Daniel Daniel. ni umwakire mu izina. Receive your Daniel in the name of Jesus. Urakoze kubwicoro cy'Imana. Thank you for the glory of God. Mwana, My daughter, haguruka. stand up, Haguruka. stand up. Infection uzokongera kuyumva. You will never fear any infections. Hari ibintu byama bikujya mu nda. There are things scratching in your belly. Imana ikirambwa ngo wamawumva indi vyimvye. God is saying you always feel like Ariko guhera uyu munsi fed up. But from nizo today, mbaraga z'umudayimoni zivuyemo. this power of demon has gained Imana our. ikukije infection. God has healed you from Mwegere. infections. Come closer. Mwegere. Come closer. Sina rya Yesu. In the Infection. name of Come Jesus, out. infection, go. Sina rya Yesu. Ujyamye As you were imbere late, imbere y'ukuza ngaha imbere y'iminsi itatu y'ukuza 3 days before you came here, wabonye umuntu ariko arakwirukako you saw somebody running after you. uri mu nzozi ubona ugenda So when warushye you cyane dream, you are very tired. nabibonye kandi biteye ubwoba cyamona ushitse ahantu And I see you reaching somewhere. ukibona umuntu aragushyize yari ahantu ameze nk'agashamba It's like in a bush. ibyo bintu byariko birakwiruka ko bimubonye That things which were running after as they saw the man, bisubira inyuma they ran back. mani iriko iravuga ngo ni uyu munsi God is saying this is the day. ibyakwirukangako Whatever was running after you bihuye n'imbaraga z'Imana has made to the power of God bisubiye inyuma and has now ran Imana back. ibahaye kubaka urugo God rwiza has gave you to have a happy home. ukwezi kw'indwi July, niko kwezi mu muryango iwabo baba bagira ibibazo n'ingorane it's a month you always got trouble in your family. niko kwezi Imana imutabariyemo Even the same month God has redeemed you from. mu Burundi bisaba ko aba abakozi b'Imana In Burundi, you have servants of God bakora deliverance du lundi au dimanche who make deliverance from Monday to Sunday. yes sino Otherwise, ndabona bigoye I guess it's going to be bitter. uravye abantu benshi babohotse ejo Many people were delivered n'uyu yesterday. munsi bakaba bakihari Even today, still people are being laid down bigaragaza ko hari ikintu to show there's something bad happening. ndagutegetse rimwe I commend you one, kabiri two, go stand get up. out